bakunzi twamaze usangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu gitabo ca Ezira igice c'indwi umurongo w'umunani n'uw'icenda. Ezira igice c'indwi umurongo w'umunani gushika ku w'icenda handitse ngo nuko Ezira ashikiye Yerusalemu mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka ugira indwi nyene uwo mwami ari ku ngoma. Yari yahagurutse ava i Babuloni ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, maze ashika Yerusalemu ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu, abihawe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri we. Mukundwa uriko uradukurikira canke abadukurikira muri benshi, ndavuze ngo kaze mu kwezi kwa gatanu, ukwezi kukubona ikiganza ciza c'Uhoraho mu ntambuko zawe zose. Imana iguha urugendo rwiza mu vyo ukora vyose. Imana iguha ikiganza ciza, iguhe faveur, iguhe gutoneshwa, iguha amahirwe, iguhe kugirirwa ubuntu n'imbabazi kuvyo wifuza, ushike kuvyo wifuza, ushike aho wifuza, ushike ku mugambi wawe nk'uko ikiganza ciza c'Uhoraho kibanye nawe. Uyu Ezira icatumye abishobozwa nuko ku murongo wa 10 havuga ngo Ezira, kuko Ezira yari yarinamuye mu mutima kwitwaririka ivyagezwe vy'Uhoraho ngo abishitse, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka. Ndakwifurije gukurikira ijambo ry'Imana, gukurikira uko mpwemu yera kurongora, nawe wibonere ikiganza ciza c'Uhoraho mu ntambuko zawe zose. Amaja n'amaza, urakoze, uragaheza yigwa, ukwezi kwiza, ibihe vyiza mu bawe no mu vyawe. Murakoze kudutega yombi.